Itorero, Itorero, Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero. Kwiriba ni ikiganiro cy'imico n'akaranga abarundi bo mu ngeri zose bavomamo mukagira muti bavoma mwiki amayago imigirwa n'imigenzo byaranga abarundi baho hambere ni n'akaryo keza ko kumenya kahise dutegura kazoza k'igihugu kubakiye ku muco wa kirazira umuco n'akaranga ni nayo nkinzo n'ikigwanisho mu guharanira no gutsimbataza intwaro ibereye n'ubumwe bw'abarundi gucumbiriza no guterera ni kuri radiyo igicaniro. Tubifuriza ikaze bakunzi b'ikiganiro kwiriba ni wa mwanya wanyu reka tubaramutse aho muri hose abari muri ya mataba meza ateze neza no muri ya misozi miremire isharije neza mu Burundi bwa Nyaburunga eka n'abandi barundi muri hanze y'igihugu c'u Burundi n'abandi bumva ururimi rwacu mwese tubifurize ikaze kuri rino riba ryacu ry'uno munsi. Arsene Bitabuzi ndabashikiriza kino kiganiro pajwe na Chantal Niragira twese tubabwiye tuti kaze kwiriba ryacu ry'uno munsi nkuko rero twari tumaze imisi tubibaganirira aho twababwira ingene intwaro ya cami mu Burundi yari itunganije tukaba twaranabemereye igice ca nyuma kivuga kwitituka ry'iyo ntwaro ya cami turi bana ya gabiri uno munsi nibyo tugiye kubashikiriza nkabandi kumwe rero n'umutumire yaramaze imisi anatuganirira mwari mumenyereye n'umushinga ntahe muganga Alphonse Rugambarara. Muganga Rugambarara tubaramutse tubahe n'ikaze kwiriba ryacu ry'uno munsi. Ego mwiriwe Arsene murakoze cyane kumpa ikaze. Ego tuza kuyaga neza. Murakoze cyane abatumire barakumenyereye twari tumaze imisi tuganira uno munsi niho tugiye kuvuga kwitituka twari tumaze imisi tuvuga ukuntu intwaro ya cami mu Burundi yari itunganije warashikirije ibitari bike abatwumviza baravyumvise. Uno munsi rero tugiye kuvuga naho kwitituka ukuntu iyo ntwaro ya cami yatitutse n'ingene yagiye iraherengetera buhoro buhoro gushika ihere. Ikibazo ca mbere muganga novuga nti mbega niyihe ntandaro yitituka ry'iyo ntwaro ya cami? Koze cyane ibintu novuga kuko byinshi ibintu novuga yuko byabaye intandaro y'itituka ry'intwaro ya cami. Hariho bimwe bihagaze ku ntwaro ya cami yo nyene ingorane zabaye hagati y'iyo ntwaro hakaba rero n'ibindi byavuye ku banyamahanga baje batera Uburundi dutanguriye ku Barabu hanyuma abadagi haciye hakurikira n'ababirigi. Rero ibijyanye n'intwaro yo nyene ya cami hagati yayo harabaye ingorane umuntu akizibona ntiyabona ko zizotera ingorane mu myaka iri imbere ariko novuga ko hari ibiri muri iyo ntwaro nyene byashobora kuzana ingorane. Itambere murazi yuko umwami yashize umukono ku masezerano y'ikiganda amasezerano hagati y'abadagi n'abarundi yari mwezi Gisabo. Ego ami yakomeye cyane yashizweho kuko bamwe nababwira abanyamabanga bakuru babonye Ntare Rugamba agira asezere iyi si bararavye umwami yoshobora komeza inzira Ntare Rugamba yari yakoze babona bati uwari yatowe kumure usanga yuko ta nguvu afise adafise ijunja yari yitwa Twarereye adafise ijunja yukuzoba umwami koko kuko abafumu bose abaganuza batubwira yuko ibihe biri imbere atari bihe vyiza bikeneye rero umuntu akomeye azoshobora gukingira igihugu. Niho rero batora uyo Gisabo
bikata bijoga. Sabo rero niwe bakibashiraho aba umwami kibanza ca twarereye yarashwanye nyene gatoyi, hanyuma araronka n'abamufasha. Haraba ingwano itamaze igihe kinini hagati y'abatemeye iyo ntumbero y'abanyamabanga. Kuko nguko nabibabwiye, abanyamabanga na Kiranga bari bafise ubukomezi bukomeye cyane mu nzego z'intwaro ya cami. Nibo rero bavuze ati twebwe turazi uko ibintu bimeze, twebwe turabona kazoza, turashobora kubabwira yuko Burundi bugiye kuronka ingorane, dukeneye umuntu w'ijunja, kandi uwo twabonye mu bahungu afise ngaha nta wundi atari Gisabo, azoba ari Mwezi Gisabo. Aho rero hariho ikintu cagiye hagati y'abaganwa cyo kuvangura hagati y'abazokwitwa abezi bakomoka kuri Mwezi Gisabo n'abandi bazokomoka ku bahungu bamwe ku bahungu ba Ntare bavukana na Mwezi Gisabo, abo bakabita Abatare. Ibyo tuzoza kubibona mu myaka iri imbere, mugabo hagati nta bibazo byahabaye hanini, naho hariho abaganwa bamwe bashaka kwikukira mu ntara zimwe. Ikindi ca kabiri novuga ko kinyegeje gatoyi mugabo kitaboneka cane, narabwiye ko muri politike hariho imiryango yari ikumiriwe. Iyo miryango yari ikumiriwe nayo nyene yari ifuza kuja mu butegetsi. Nibyo rero tuzoza kubibona no mu myaka iri imbere. Ikindi rero twovuga ku kijanye n'ubwami, Ntare Rugamba yashyize igihugu kinini cyane. Ico gihugu kinini cyane muri ya conference abazungu bagira mu kugabura Afrika kugira ngo binjire muri Afrika koko bifatire Afrika yose, Uburundi bwaragabuwemo gutatu. Ahangira ndahavuge cyane kuko abarundi ntibabishira ko agaciro cyane, ariko ni ikintu gikomeye cyane kiza gutwereka ingene ari Uburundi ari intwaro byagiye biratituka. Igipande kimwe cagiye muri Kongo yitiriwe Leopold II umwami w'Ababirigi. Ico gipande kiri mu kiyaya ca Rusizi n'imisozi imwe yo hejuru, kandi ni igihugu ubu gifise umwami, mugabo muri ico gihe yari umuganwa yakukira Ntare Rugamba. Ikindi gipande kiri muri Tanzania, ni igipande kera carimwo intara zari zikomeye, zari zinafise n'ubwami. Hariho Ubugufi, hari Ubushubi, hari Ubushingo, Ubuhinda, Ubuha n'Ubujiji gushika hajya Kigoma. Izo ntara rero zose ubu zagiye muri Tanzania. Aho rero ni ikikwiriye gituma no mu ruririmbo rw'igihugu bavuga ati warapfunywe ntiwapfuye. Gupfunywa no kuba mutoyi, Uburundi bwarabaye butoyi cyane. Umwami rero twovuga yaje gutwara inyuma ya Mwezi Gisabo, yatwaye igice c'Uburundi. Novuga yuko no mu myaka imbere ya independence Mwambutsa yaragerageje gusaba kiriya gipande cyo muri Tanzania, afashijwe no Tanzania we yarazi yuko ari Umurundi yitwa Bwoya Philip, mugabo n'abazungu bari bagitwara muri ico gihe ntibamwumvisha. Aho rero novuga ko ari ivyo vyerekeye intwaro ya cami nyene n'ingorane zari hagati y'iyo ntwaro zari ndani muri yo. Ikindi no kongera ko nuko umuhungu wa Mwezi Gisabo Mbikije ariwe yagiye ku butegetsi, yitwa Mutaga Mbikije ntiyamaze igihe kinini. Abo batwara muri ico gihe bamaze igihe kinini barwana hagati yabo, hakugwanya umwansi Mwezi Gisabo yari yagwanyije. Uwo Mutaga Mbikije yari agiye ku butegetsi ryari? Mu 1918. Ayo mu 1915 arapfa, yishwe na mwene wabo. Aho harabaye ingorane koko hagati y'abaganwa, kuko nyina wa Mbikije ariwe riri ku mutima, byaramushavuje cyane, kandi kubona abahungu biwe babiri bagenda gutyo, kandi ariwe yari bavyita mu Gifaransa la reine mère, niwe yari umugabekazi.
umugabekazi yagaba koko yabaye ganza asabwa pe n'abaganwa bakuru baranamutinya. Mugabo byatumye yuko mu miryango yatwara muri ico gihe harabaye ingorane cyane. Hari imiryango yirukanywe mu mabanga bari bajejwe ibwami, novuga nk'abavubikiro n'abandi bagiye baragirirwa nabi kubera izo ngorane zari hagati y'abatwara. Nukuvuga ko hakwitaho ibijanye n'uko igihugu kiriko kiraba, bitayeho kugwana hagati yabo. Ikindi naco nuko umwami Mwambutsa yaje gusubirira Mutagambikije yari mutoyi cyane. Nta nguvu yari bwaronke ngo ashobore kugira icyo avuze. Akura rero nawe ari muri izo ngorane za bakuru biwe n'abase wabo n'abandi. Ivyo rero byaratumye biha uburenganzira umuzungu n'abapadiri cyane cyane kwifatira koko abarundi n'igihugu. Rero ngira nje kubijanye n'abazungu ingene babikoze. Abo bazungu rero mu kuza novuga yuko hajya mu 1903 aho Mwezi Gisabo bamwemera ko ari umwami mugabo kamuha ibihano. Umuzungu yarabonye yuko iki gihugu gikomeye cyane batagikuye kw'ibituma gikomera bo ntibazoshobora gutwara ngo babishobore. Baca batangura gusenya abanyamabanga babifashijwe n'abapadiri. Nk'umuganuro wari umunsi mukuru w'umwami n'abarundi, umupadiri wenyine niwe yaje ngo guhezagira data waje. Bajya baganuza n'ibindi nta jambo bari bagifise bavuga, bacika abanyagihugu nk'abandi basanzwe, atanukibaraba atanukiba agaciro, baratakaza koko inguvu zabo. Nukuvuga rero ko urwego rwa mbere nyamukuru bararusenya. Aho turi muri 29. Hanyuma ivyakurikiye nuko aba bazungu nyene narababwiye yuko kera umwami yaguha gutwara akurikije imiryango. Abazungu nabo bazana ibindi ntibakivuga abarundi. Nukuvuga icyitwa umurundi, icyitwa akahise k'umurundi karahagaze. Bazana ibindi vyigwa vyabo bavuga ati turabe akahise k'abatutsi, turabe akahise k'abahutu, turabe akahise k'abatwa. Urumva ko bahejeje kugabura koko Uburundi nta bukihari, hari ubuhutu, hari ubututsi, hari ubutwa. Bobo rero mu gutanga ivyo batanga bakurikije rero izo ntumbero. Batangura kuvuga uko abahutu bari, uko abatutsi bari, uko abatwa bari. Abarundi kera ivyo nticyari ikintu gikomeye cyane. Nticyari kibatandukanya. Cyari kibatandukanya namba. Ari bazi yuko umuntu yifise yafise inka, okay, aragaba agaha wundi aza kwita umuhutu wiwe, mugabo ntibyari ibintu byerekana ati uyu yavuye mu Misiri, uyu yavuye muri Cameroon ntumbaze. Ibintu bidafise ubushakashatsi batweretse yuko ivyo bintu bidafise umutwe n'amaguru. Ariko muri ico gihe abazungu nibo byo badugiye ko nabo bise abahutu muri ico gihe bari mu butegetsi barabakura bose. Imiryango yose yari ikomeye cyane mu banyamabanga barabakura. Abazungu bakura mu mabanga yabo. Mu mabanga y'igihugu barabakura gushika muri 45. Nta cyitwa umuhutu, mugabo n'ubu nabandi bazigituma bita ngo abahutu kandi barabahutu bande. Ariko twovuga ngo mu imiryango yiyononekaye gose muri ico gihe imiryango y'abajiji, imiryango y'abahanza, imiryango y'abashubi bari mu baganuza no mu banyamabanga imbere y'uko abazungu baza. Babakura mu butegetsi kubera iki bafise intumbero yihe? Intumbero yabo bari baje bavuga ati nta bandi bashobora gutwara atari abatutsi. Mugabo yaramayeri kuko programme bari bayifise yo kuvuga ati iki gihugu turagisambura. Iyo conscience nationale ndeno bivuga gute mu Gifaransa, mu Kirundi ufashe, abo bantu biyumvamwo umurundi tubibakuremo koko tubashiremo ibindi bibatandukanye. Yego. Ni programme yanditswe neza n'umuntu yitwa Hans Meyer. Noshima n'ikiganiro mperutse kumva cy'umushinga ntaheze no nicaye ndi yarabivuze nawe nyene cyane. Iyo ni programme koko yanditswe. Novuga yuko abataramenya
batazi koko ko ari porogaramu yo kutwonona mu mitwe, porogaramu yo gudukuramwo akaranga k'umurundi bakadushiramwo ubundi buranga bavyikuriye mu mitwe yabo atakindi. Ego. Rero ico kintu carononye gose imibereho y'abarundi n'imibano hagati yabo. Bwa bumwe bw'abarundi buba burahavuye pe no kuvuga ati ngo tugende gutera abarabu baraduteye, oya hari bamwe bohaguruka abandi gati wapi nitugenda. Uburundi burapfuye, umurundi mu mutwe arapfuye, acitse ikindi kintu abazungu bobo bishakira. No kuvuga ivyo rero muri 45 byarabaye. Hanyuma umuzungu azana mu nyuma ico bita mu Gifaransa constitution, ibwirizwa shingiro. Iyo bwirizwa shingiro yazanye ni bwirizwa shingiro ihagaze kukungene bo abazungu babona politiki. Ababirigi bafise iwabo ico bita monarchie constitutionnelle. Monarchie constitutionnelle no kuvuga yuko umwami arahari mugabo ntatwara. Mu Gifaransa bavuga ati le roi règne mais ne gouverne pas. Arahari araronka icubahiro c'ubwami mugabo ntatwara. Muri ico gihe hatwara bande uwo abajejwe iki? Nico cyaka mu Burundi nishaka kucudoma ku rutoki. Ivyo rero nivyo baciye batangura kuzana bavuga ati tugira duhindure constitution, dutangure kuzana amatora, abatora baze gutora abazogira inama nshinga amateka, abatora baze gutora abazotwara ama-province. Inkuru y'umwana isubira inyuma kuko ama-province kanyibukije yuko hari niho n'ikindi cahindutse mu ntwaro y'u Burundi. Abaganwa ntibatwara ama-province, nta muganwa uwo wa Gitega, nta muganwa wa Ruyigi, nta muganwa wa Muyinga, bafise uko bita intara zabo batwara. Yego. Hariho Kirimiro, hariho Mugamba yari irimo ibice bitatu, hariho Bweru, hariho Buyogoma. Twovuga ko ari aho havuye intara kama z'igihugu. Intara z'igihugu naho zavuye mu Babirigi. Ababirigi ko bashiraho abadagi bwa mbere, kuko abadagi bashize ibyo bita boma. Iboma zabo no kuvuga ibiro byabo byo gutwara barezishize mu bice bitandukanye, bica bitangura kuba igisagara. Urakoze duga kwijambo. Busumbura biza kuba Bujumbura, Gitega, Bururi, aho hose bagiye bashinga ibiro byabo byo gutwara. Nizo zabaye rero ibyo bise chef lieu de province. Aho rero batangura bavuga ati bazogerageza gutora ababuramatari bazosubirira aba administrateur b'abazungu nibo bahatwara. Rero muri iyo yari proposition ya constitution, bayihe abarundi ibe constitution murundi, ibe abari byo bica bitwara igihugu ibibwizwa shingiro ry'igihugu. Urumva rero yuko bwami buratitutse kurusha, kuko kera yari ganza sabwa. Ubu naho ni ganza ariko nusabwe. Ube novuga ngo ni nk'igipupe cyo bagiteretse ngaho aho nyene gusa. Muri ico gihe rero umwami bwambutsa yari karakura, avuga ati nukuri jewe ako kazi mumpa kandi katariho ndasavye ndakavemo mu nyihere udufaranga nigire mbumushoferi nzokwitunga atakibazo. Ati mugabo nimusubire kunyita ngo numwami kandi ntariwe. Areke kubigikanganyone nicyo zina rya twovuga. Ego cyane, ariko ntibamwishuye ibintu birabandanya. Rero wewe mwambutsa nukurije n'umwami nemeye cyane kuko yari ifashe rugabo abona ingene bariko baramufata. Ikindi naco cerekeye za ngorane zabaye hagati yabo kwa twarereye nabo kwa Mwezi Gisabo, ziciye zivyuka muri ico gihe kuko umuzungu agiye kuraba mu baganwa, abaganwa bamukundira, abari bo ashira imbere cyane no mu byandiko byose birimwo, mu batare cyane umuryango wo kwa Baranyanka
barabashize imbere cyane. Gatoyi ntagusubije inyuma kumbure abatwumviriza batahure, hariho abo nigeze kumva bariko baravuga ati burya umwami Mwambutsa ndabikuye kuri abo uti ni umwami wewe wemeye cyane yabifashemwo neza, ariko hariho abahora bavuga bati Mwambutsa unamuravye ukaraba n'ukuntu yambara wobona ko yakorera abo bazungu nyene, ati ntiyigeze akorera igihugu c'u Burundi. Kumbure ngira baranavyumvise yuko kwari ukubura uko agira nawe yari ahabaye nk'igishusho. Baramubeshera cyane. Reka ndabahe akantu kamwe gusa kuri ibyo bya constitution ariko ndavuga kaza kubereka yuko yari umwami yifuza gukorera abarundi. Aho rero Jean Paul Harwa azanye idekre urazi idekre yasinywa n'umwami wo mu Bubiligi, yasinywa n'umwami w'i Burundi, twogita itegeko mu Kirundi. Ni itegeko mu Kirundi, itegeko yazana iyo bwirizwa shingiro bahaye u Burundi. Mwambutsa yagize inama muri Conseil supérieur du pays, aho ni muri 52 aca agira inama n'umuhungu we wa Gasore yari mu mashure mugabo yari yaje mu kiruhuko, baravugana kuri ico kintu kijanye n'ibwirizwa shingiro. Aca aramusaba ati mwana, urabona yuko ubu bwami bwacu buri ko buramera nabi, Uburundi buri ko buramera nabi, none batuzaniye amategeko atarikararaba neza uko abarundi bameze, uko abarundi botegeza kubaho. Kireka rero tubandikira ikete tubumvisha ingene iryo bwirizwa shingiro yotegezwa kumera. Rwagasore rero arandika iryo kete yaryanditse itariki 4 y'ukwezi kwa kabiri muri 1956. Novuga ko ari cyo kintu ca mbere Rwagasore yagize mu kwinjira muri politiki. Yari afite imyaka 24. Iryo kete ico yashatse kumubwira ati, yavuze ati haheze ibinjana n'ibindi dufise amategeko ashingiye ku migenzo yacu, no kuvuga ibwirizwa shingiro naho ritandika. Aha nshaka gushimikira ko ngaha koko Rwagasore afite imyaka 24 yabwiye Harwa ati umenye ko abarundi bari bafise ibwirizwa shingiro, none mwebwe mwari muzi yuko imbere yuko abazungu baza Uburundi bwari bufise ibwirizwa shingiro naho ritanditswe. No kuvuga ko ivyo ntibabigishije, ariko twategezwa kuvyiga koko abarundi bakamenya ingene Uburundi bwari butunganijwe. Aha yashaka kwereka ati ntimwonone ibwirizwa shingiro twari dufise, ariko ahubwo mu ryongere kw'ibindi turavye ingene abarundi bateye imbere. Igikwiye ni ukurikosora hamwe n'ukuri roranya n'amajambere abafasoni n'abashinga ntahe baba muri kino gihugu bagezeko. Iri ni jambo rya Rwagasore. Akandi iri jambo iryo kete yagiye kurishikiriza Jean Paul Harwa hari Bujumbura kuri ya Grand Bureau, twita Grand Bureau, niho Harwa yakorera, aherekejwe na papa wiwe. No kuvuga papa nase bari kumwe muri ico kintu cyo kubwira ati ntimwonone inzego z'abarundi, ariko muriroranye n'amajambere abarundi bageze babihuze ntiyanse ko bazana bishasha, mugabe ivyo bishasha ntibize gukuraho ivyahoraho kera. Urumva yuko Rwagasore aratanguye ko kingwano y'abarundi yuko kwihagarara ko naho mwaducinyije naho mwagize iki, turafite natwe ivyo dushobora kuzana ku neza y'igihugu cacu. Aho rero abazungu ntibamwumvise, Harwa bagize uko bishakiye, barabirenza bashiraho rero rya tegeko rivuga ati okay, umwami naho ni igishusho nyene from, baca bakomeza politike yabo. Aho ni muri 56. Muri 58 uyo nyene Jean Paul Harwa arakoranya abazungu batwara Burundi n'u Rwanda, hari Busumbura, bahita Busumbura, hari bwawe Bujumbura, arabakoranya abashaka kubabwira ikintu kimwe gusa. Murazi yuko hari ikibazo c'abahutu n'abatutsi muri ibi bihugu, ati abatutsi nibo batwara, abatutsi nibo batunze, ntitushobora kwemera yuko haba independence iki kibazo kitaratorerwa inyishu.
yavuga yuko ivyo bihugu bizoronka ubwigenge ari uko iki kibazo azanye wenyene kibanje kuva mu nzira. Yego. Aha rero nifuza ko abarundi bose b'ubwenge biyumva bimwe twavuga vyose ingene vyaje, ingene bishe inzego z'i Burundi, ingene bazanye ivy'amoko, ingene bazanye ivyo vy'amoko, ingene bonyene buguruye amashuri bakayugururira bamwe. Rwagasore yarababwiye yandikira uwitwa Albert Moss ari mu ba propagandiste nyene bizo ntumbero, ati mbega muribagiye ivyo mwakoze iyi myaka yose 30, yego, mukumira bamwe mushira hejuru abandi muravyibagiye. Ubu niyo muje kuvuga ko hari ico kibazo, kuko hari abariko barasaba kwikukira. Baca rero baja mu nyigisho z'ukuri z'ukwerekana ati abifuza kugumana natwe turabafasha, abifuza ukwikukira turabarwanya. Baca rero bashinga imigambwe ifasha abo bazungu kuguma mu gihugu. Mu Rwanda habaye iyo bita Parmehutu, yari ifite intumbero nyine yo kuvuga ati ivyo bariko baravuga nivyo, abatutsi bamwe baduciniza, mugabo wabitumye uwaje kuducinirira kurusha vyose wewe n'umwera, nta kosa afise, n'umuntu mwiza aje kutuzanira iterambere, yaducanishamwo niwe mwiza. Yego. I Burundi harabaye no kwita resistance. Waruvuze mu Rwanda harabaye Parmehutu, mu Burundi naho habaye iki? Mu Burundi habaye Front Commun na PP ngirango. Iyo ya Front Commun yari PDC. Aha rero niho nshaka kumvisha ahanini abarundi, kuko novuga ni hamwe twavuga bimwe vy'abatare n'abezi. Abatare bo kwa Baranyanka bari kumwe n'abazungu, barakorana neza, nibo rero Harwa yashize ko inguvu nyinshi kugira ngo abaribo bazotwara, bamaze gukura abo bariko barasaba ko haba ibwirizwa shingiro cy'abarundi n'ibiki, aribo Mwambusa na Rwagasore. Ico novuga ni yuko arico cyatebeje bya vyumviro by'ubuhutu n'ubututsi ko bikomera mu Burundi, kuko mu Burundi abagwaniriye independence harimo abahutu n'abatutsi, mu bagwanira ko abazungu bahaguma harimo abahutu n'abatutsi n'abagana. Ico nico cyatumye ko mbure ibijya vyumviro by'ubuhutu bukomeye n'ubututsi bukomeye bifata inzira. Ndabona bavuga yuko Albert Moss nkuko watanga wibivuga bagira Parmehutu mu Rwanda, bavuga yuko yaciye azana na PP mu Burundi, bifitanye igisano iyo migambi. Birafitanye isano cyane kuko PP baragerageje kuyikuza, mugabo novuga yuko aho Albert Moss na Jean Paul Harwa ntibumvikanye cyane, ko wewe Albert Moss yashaka ko PP ikura irimwe abahutu gusa, ariko we Jean Paul Harwa yaravye ati ni bande bariko baranshigikira, abanshigikiye baba batutsi, baba baganwa, baba bahutu, nta kibazo ndabafasha. Wowe intumbero yiwe ko ari gucanisha mw'abarundi. Yego. Bose bari gushanisha ngo na Albert Moss, mugabo we Albert Moss yashira imbere cyane ubuhutu. Yego. Hanyuma aho rero iyo migambwe iraja mu ihaganwa. Rwagasore baragerageza kumufunga, amatora ya mbere yaba conseiller communaux, aba Front Commun baratsinda. Iprona iza kabiri, navuga ni habaye PDC, Iprona na PP, niyo migambo yagiye imbere cyane. Hama bashiraho leta novuga ni leta autonome, hajya abantu ntibazi yuko premier ministre wa mbere w'i Burundi yitwa Cimpaye. Yari Rwagasore yaje mu nyuma ku kibazo ca independence, muga mu gihe ca autonomie wabaye premier ministre yari Cimpaye Joseph, yari muri PDC. Aho rero murumva ko vya bintu by'ubwami koko birahavuye, kuko umwami bamugize igifufu. Bagiye mu vy'amatora bizanye ubushikirangoma. No mu nzego rero, inzego zigiye gukurikiza ryabwirizwa shingiro ry'ababirigi. No kuvuga hari pouvoir législatif, barashizemwo abantu bamwe batowe n'umwami, abandi bagatorwa n'ababirigi.
bashiramwo leta guverinoma irimwo iyo migambo yagiye mu ihiganwa baca batanguza n'amasentare rero aya tuzi mashasha aho bavuga ati perezida wa tribunal grande instance, tribunal residence n'ibindi. Murumva ko inzego ziragiye guhinduka. Ivyo bisata vyose ndiko ndavuga nivyo biza kubandanya, mugabo umwami n'abaganwa bariko baratakaza inguvu zabo mu ntwaro. Kubera haje iyo yindi bwirizo shingiro ije guhindura vyose. No mu gisata c'abashinga ntahe umubirigi novuga ko aho byari byiza yuko bazana yandi mategeko. Umubirigi yatanguye kwigisha abo batoye mu gihugu babona yuko ari abashinga ntahe kandi baciye mu mashure, batanguye kubigisha amategeko mashasha iyo bita le droit pénal n'ibindi byose. Baragize novuga nka stage y'umwaka umwe n'igice, batoramwo rero abazoza gufasha umwami kugira ngo ubucamanza butangure mu Burundi bukurikije amategeko ya kera, le droit coutumier n'amategeko mashasha abazungu baje. Nje ndabivuga ndabizi cyane kuko papa yagiye muri abo batowe ubwa mbere araba n'umucamanza ibwami Gitega mu kiringo c'umwaka imbere yuko turi Bujumbura. Rero ivyo byose byaratumye intwaro nshasha zitangura kuza i Burundi. Mugabe izo ntwaro zishasha zitanguye kuza i Burundi hari ikibazo nyamukuru cyiswe ukwikukira. Naho muri 58, 59, 60, 61 aho habaye ingwano koko ya politike, kuko intumbero ya Rwagasore yari kuvuga ati twebwe ntidukeneye ko baducanamwo bazana ivyo bintu by'ubutu n'ubututsi. Yarandikiye Albert Mose, yarandikiye Jean Paul Harwa abumvisha yuko bariko baradutwara mu nzira itariyo. Muri ivyo bintu yari kumwe n'abarundi bose. Aho bigiye kononekara rero hagati ya 50 na 65 nuko bya vyumviro vyatsinze mu Rwanda itari bajyatsinze i Burundi biraza gukora, kuko umuzungu we ntiyibagira ingwano aracyari muri yo. No babwira yuko Jean Paul Harwa yanditse igitabo cyitwa Burundi muri icyo bita sous-titre yayo ndayikubwira. Ni souvenir d'un combattant d'une guerre perdue. Ugerageza kukivuga mu Kirundi abariko baravoma kwiba bakumva icarico. Ni ivyo nibuka mu ngwano natakaje. Uravyumva nukuvuga ko we yari mu ngwano, aremera yuko yari mu ngwano, kandi iyo ngwano ntiyari yugutsimbataza umurundi, yari kumucanishamwo ibice. Ivyo bice rero yagumya bikomeza gushikaho muri 65 abantu batangura i Burundi kwicana biciye muri ivyo vyamoko. Mwiriwe neza Zefi, tuwe kuto mwaraje. Amahwe mata, twahaye abandi ariko karibu cane. Nta mariko, ko maze igenda murondera namubuze. Oho, uheruka inzira muciye matayo. Mariko yahuye na cakiza COVID-19, nza mbona baraje bamujana ku bitaro bikuru, aho wone wo mushikiriza twokwihurira nyabuna, kuko ubukene n'amadeni bingejeje aho umwanzi ashaka. Abantu twishwa no kutavuga. Ayo tubwira, twaye kuburusho dusabikanya, kuko burya ngo bike bikihanira bankana. Zebiya we, numvise mukaje we Maria mwishirahamwe ry'abakenyezi b'imboneza barajijutse bati ntago hane rukungana kw'abagabo n'abagore gusa batitaye iterambere ry'urugo n'igihugu. Nyabuna kura amaboko mu mpuzu uhaguruke wegera abakenyezi bagenzawe mwubake ejo heza gutyo. Mariko we niyataha azobone ko yasize umukenyezi nyawe ku rugo. Ako nakamo k'iradiyo Igicaniro ifatikanyije n'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Turashitse mu mwaka w'igumbi 1962 ni gihe igihugu c'u Burundi kironkeye inayo kwikukira. Twagomba tuce tubabaza tuti none byagenze gute inyuma yo kwikukira bakavantara bagiye kugira ngo iyi ntwaro iracana igumbi tituka gushika naho inasenyuka. Nukuvuga ko muri ico gihe muri 61 niho koko abarundi batora independence.
muri 1962 itariki rya mbere mu Kakaro niho bayishikira koko mugabo bari bamaze kuyitsindira mu matora yo muri 1961. Rwagasore arashinga leta n'inama nshingamateka koko irimo bose kandi biyumva ko ari abarundi. Wa muntu twavuga yitwa Albert Moss yariyahuye ngo pepe yiwe nitsinze. Murumva umuzungu yiyahura kubera ibintu bibaye mu gihugu kitari na ciwe. Ivyo vyumviro koko mu bihagaciro kanganago. Rero muri 1961 abantu batwaye muri ico gihe bari kumwe koko. Bya bintu by'abahima, bya bintu by'abahutu n'abatutsi by'ibiki nta vyari mu ngaho, bari kumwe bose. Rwagasore niwe yari premier ministre. Yari mushikirangoma kuko twari tukiri mu ngoma y'Uburundi. Cyo gituma bavuga ati umushikirangoma. Yari umushikirangoma wa mbere, icegera ciwe yari Ngendandumwe. Yari Pierre Ngendandumwe yego. Yari Pierre Ngendandumwe. Nawe murazi ubwoko bwiwe bwari yari umuhutu. Mu nama nshingamateka iprona yaratsinze. Uwari perezida wabaye perezida mu nama nshingamateka n'umuntu yagwaniye independence koko umushinga ntahe yitwa Tadesilius Musi. Umukuru w'inama nshingamateka. Tadesilius Musi ivyegera vyiwe bibiri we yari umututsi w'umuhima abandi ivyegera vyiwe bibiri barabahutu. Murumva ko muri ivyo bintu kumbura abantu ntibashobora kumenya ko kuko Rwagasore yari karakina yari aragerageza kumvisha abarundi ati mwese muri iyo ntwaro kandi muri bamwe ariko ashaka gusora y'amakosa bakora. Uravuze ngo umututsi w'umuhima ko yari kurinze kongera kako kantu hari ciharigiye ku muhima. Uribuka yuko nakubwiye ko mu bakumiriwe mu nzego kera abahima bari barakumiriwe mu nzego ku bwami. Nakubwiye kandi yuko mu byatumye ubwami butituka hagati hari byavuye mu kuntu ubwami bwari butunganijwe. Babandi bakumiriwe barabahima. Ikindi naco novuga nuko ndacibutse kandi yuko nakubwiye ko hagati y'abaganwa hari n'ingorane zavuye ukuntu Mwezi Gisabo yagiye ku butegetsi n'ingene abazungu baje bagashira urukundo kuri bamwe bavuga ngo barabayegereye bakagerageza kwegeza hirya abari bafise ubutegetsi muri ico gihe Mwamusa na Rwagasore. Ivyo byose biraho biri mu abantu bagira politike bavanye ku ngorane zihari. Hariho abatanezerwa n'ibiriko biraba, hariho n'abandi banezerwa bati oke twubake neza twubake igihugu. Abo rero bafise urukundo rw'intwaro baca bashimikira kuri ivyo bintu ati banaka barakumiriwe noneho no mu kugira mariage ya Rwagasore nibavuga yuko bavuga mu byo tusoma ngaho yarongoye mu bahutu sivyo. Aha no kubwira jewe ko atari byo. Ushingira kuki ku siguro abanyigishije ivyakahise bambwira bati abanyamabanga ntibari kwemera yuko Rwagasore arongora mu bahima. Maria Rosa umuryango wa Ntamwikevyo w'ukuri n'abahima, ariko abanyamabanga bakishije muri bose ati ni umuhutukazi kuko nta cazira kera ku mwami cyangwa abaganwa barongora canke bakavyara ku ncoreke n'abandi nta cazira, ariko carazira kurongora mu bahima kandi uva mu nda y'ingoma. Rero wewe Rwagasore yarahagaze ati oya ivyo ni vya kera, twe turiko turagenda imbere turazi ingorane zose mugabo dushaka kuzikosora. Arabirengera. Rero mu kwica Rwagasore bishe iyo ntumbero nyayo yo gusubiza hamwe abarundi. Ubwami bugenda buratituka uko ubwa mbere inkingi ya mbere y'ubwami busubiye guhaguruka Rwagasore baramwishe. Kumbuye turangiza ikiganiro cacu Rwagasore baramwishe bashatse kwica ya ntumbero yo gusubiza hamwe abarundi. Uno munsi twavuga ati niki cokorwa Rwagasore akagaruka tugasubira mu byo twatakaje. Turangiza ikiganiro icambere na mbere je nifuza yuko abantu bokora abashaka kuba cyo bita ba leader muri politique
nibabanze bige igihugu cabo bakimenye. Ibi byose wambarije inyishu zavyo bazigire izabo, babone aho twatakaje, babone ivyiza dushobora gukura mu gusubira kuba abarundi. Ya kahise y'Uburundi na kazoza ku Burundi, iyi ngwano twagize n'abakoroni tuyimenye kandi tuyigwanye nk'uko Rwagasore yabishaka. Ntiyashaka gukumira, yashaka yuko bose bakora hamwe. Nabiberetse muri izo nzego nshasha uko we yari yagerageje kuzitunga. Ico ni cyambere cokogwa. Ni cyambere cokogwa koko. Abanyepolitiki, wewe muhungu, wewe mukobwa wifuza kuja muri politike y'u Burundi, banza umenye Burundi, banza umenye aho turwaye n'inyishu dushobora kuronka tuvyitayeho koko tugashira imbere ico ngumanita conscience nationale. Urakoze cyane. Reka kumbure dusabe imbabazi abatwumvirije, kumbure twashimye kuheza kino kiganiro twatanze ibyo twifuza bo nabo nyene byogenda bibahimbaye kwiriba ryacu ry'uno munsi. Twaretse rero kugira ngo umutumire abiduhe mu mwanya yashoboye gukoresha, rero turasabye imbabazi kuba twarengeje umwanya. Mudukundiye rero ngaha bariho hagaruka ikiganiro cacu c'uno munsi, twariko tubabwira kwitituka ry'intwaro ya cami. Mwumvise ko bakabantara aribo basenyuye igihugu cacu cari cubakiye ico no kwita uburanga butangaje, naho twumvise yuko no mu bwami hagati hariho ibibazo. Twumvise yuko Rwagasore yashatse no kubikosora ariko bakica iciyumviro ciwe, ariko turumvise n'icokogwa kugira ngo ubwo buranga bugaruke. Reka rero dushimire mwebwe mwese mwari muduteze abiri, cyane cyane nshimire umutumire wacu yatuyagiye yari muganga Alphonse Rugambarara. Muganga, tubashimire ko mwitavye ubutumire bwacu. Murakoze cyane Arsene, ndizeye ko tuzosubira no kuyaga mu minsi iri imbere. Murakoze cyane. Reka rero nshimira Nshataye Niragira yamfashije mu bihinga bw'ivyuma, yatumye amajwi abashikira tankomanzi. Arsene Bitabuzi nakibashikirije, ndabike banure ndababwira nti murakarama, murakagwira, muragasaza n'amasabo, mugire Uburundi burangwa n'ubwigenge. Emwe mwabaheberamwe. Kwiriba ni ikiganiro cy'imico n'akaranga abarundi bo mu ngeri zose bavomamwo, mukagira muti bavoma mwiki. Amayago, imigirwa n'imigenzo byaranga abarundi baho hambere, ni n'akaryo keza ko kumenya kahise dutegura kazoza k'igihugu kubakiye ku muco wa kirazira. Umuco n'akaranga ni nayo nkinzo n'ikigwanisho mu guharanira no gutsimbataza intwaro ibereye n'ubumwe bw'abarundi. Gucumviriza no guterera ni kuri radio Igicaniro.